Mukozi w'Imana turakuramukije turaguhaye mwiriwe. Turabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Turabona murakeye cyane gose mbega emwe ha Afrika y'ibitangaza. Afrika y'ibitangaza ndabona yuko yatanguye gukorera bamwe n'abandi. Mbere si bamwe n'abandi kuko ni Imana itarobanura ku butone cyangwa itore. Yego cyane. Ego Afrika y'ibitangaza yaraye igeze ku musozo umunsi ugira wa 40 mbere turumva ko no munsi ugira wa 41 waraye ugiyeko mbega mwotubwira uko byari byifashe kuri uwo munsi ugira wa 41. Urakoze cyane sinokurirwa ndidondora ngira muramaze kumenya ariko kubankurikiye ari bushasha ni Pastor Niyonzima Jerome mwishengero Israël Church Burundi. Nkuko rero ubajije nukuri Imana yabanye natwe mu minsi 41 twaraye dukoze nukuvuga ku munsi wejo Imana yakoze ibitangaza habaye ubutumwa budasanzwe haba n'igikorwa cyo gusenga kidasanzwe umukozi w'Imana arigisha mu buryo budasanzwe twarahezagiwe mu masengesho mu nyigisho eka byari byiza no mu guhimbaza no gutazira Imana abantu warabona ko bamerewe neza baryohewe buzuye mpwemu yera n'ubushobozi bw'Imana mbere unahashitse ntiwari kwibaza ko hari abantu bamaze iminsi 40 mu masengesho bisonze shanutse bari bafise inkomezi zidasanzwe rero iyo minsi yarayirangiye ariko kandi hariho n'uwundi munsi tukirindiriye umunsi n'uyuhe uwo munsi rero ni umunsi w'Imana itariki 31 aho ibintu bizoba bikomeye cyane aho abakozi b'Imana bose twabanye muri iyi minsi 40 bazogaruka kugira ngo dukore finale imigwi y'abaririmbyi n'izobiri abashoboye kubana natwe muri iyo minsi 40 bazogaruka kugira ngo babane natwe n'abashitsi biteka badasanzwe bazaba bahari kuvuga uzoba ari umunsi ukomeye cyane kandi urimo ibikorwa bitandukanye bihambaye cyane haba mu buzima bw'ishengero mu buzima bw'imiryango mu buzima bw'igihugu. Mbega mwotubwira uko ibintu bizoba bitunganije bizogenda kurya byagenze kwiyugurwa c'igikorane cya Afrika y'ibitangaza. Murakoze cyane ku munsi wa Mungu ibikorwa bizotangura neza na neza igihe cy'isaha 12 z'agatondo 12 z'agatondo aho umukozi w'Imana Dr. Apotre Nzobimana bitarazofata umwanya udasanzwe wo guhezagira ababaye muri ibyo bikorane bose arabashoboye kuba mu bikorane mu buryo bugaragara ari n'abadukurikiraniye ku rubuga ngurukana bumenyi bari mu bihugu bitandukanye azofatirira akanya ko kubasengera abahezagire abature kumugisha udasanzwe mu ngo mu miryango no ku gihugu igihe cy'isaha 2 naho zibura gato tuzokora idefile izodukura ku cicaro gikuru c'ishengero rya Israël aho tuzoba turi kumwe n'ishengero ryose n'abakozi b'Imana bo mu nzego zitandukanye abo mu mashengero atandukanye mu nani zitandukanye mu mashiramwe Kristo atandukanye tuzokora rero defile idasanzwe aho byateguwe neza ku buryo buteye imbere aho umuntu wese azisanga ari mu mugisha w'Imana tuzova rero kuri eglise twerekeze kuri rompo ya Nations Unies aho hazokoreka amasengesho adasanzwe yo gusengera igihugu no gusengera Nations Unies kugira ngo Burundi neza bwinjire kuko Imana yabugize umutima wa Afrika kandi Afrika muri Nations Unies iriyo amabwinjire yo tuzova ngaho rero dusha twerekeza ku kibanza citiriwe ukwikuki aho naho hahora hakorekera amasengesho akomeye cyane yo gusengera inzego z'igihugu tuziragiza Imana kugira ngo amaraso yasesetse y'indongozi ntazokongere guseseka kandi by'Imana yarabidusezeraniye hama tuzoca tuva ngaho dusubira no ku cicaro gikuru c'ishengero rya Israël riri kwijabe hafi y'igitoraro hafi y'igitoro foyer aho rero amasengesho byo guhimbaza Imana no kuyitazira bizoca bibandaniriza turi kumwe n'abakozi b'Imana n'abategetsi mu nzego zitandukanye bazoba bari kumwe natwe kandi abatari bake baramaze kutwemerera ko tuzoba turi kumwe nabo muri ibyo bikorwa tuzohimbaza Imana rero tuyitazire habe n'ibikorwa bitandukanye byateguwe n'uburongozi bw'ishengero aho mu nyuma yaho inyuma yaho mu kurangiza no kuvuga ngo tuzokwicara hamwe dushimira Imana hama dusangire tunywe turye tunezerwe eka nyene uco byumva nawe umukozi w'Imana. Ikorane ca Afrika y'ibitangaza kuva kigitangura turumva ko hari ntahe hari ivy'Imana yagikorera abantu bayo ubu naho kirangiye inyuma yaco
mwiteze iki turavye ivy'Imana yakoze igikorane kiriko kiraba inyuma yaco mwiteze iki mukozi w'Imana? Inyuma yaco twiteze ibitangaza, kuko ibitangaza Imana yaradusezeraniye ko igiye kutugirira neza, kandi na cane cane ko igihe cyose abantu bagiye imbere y'Imana bagasenga Imana n'umutima umwe bamaze igihe nk'ico coco cimisi 40, urumva ko Imana itareka kugendera abantu bayo ngo ibahezagire. Ikimenyamenya na Yesu igihe yava ku musozi, no kuvuga ngo yavuyeyo yuzuye ubundi bushobozi, yamaze y'imisi 40. Mose amaze imisi 40 ku musozi, yavuye abantu bose bamutinya, akayangana yuzuye ubushobozi bw'Imana. Muri uko gukayangana rero no kuvuga ngo twiteze ibidasanzwe mu miryango, mwishengero, mu gihugu cacu, kuko nta gihe na kimwe abantu basenze Imana ngo Imana nayireke gukora. Turiteze rero ibidasanzwe Imana igiye kudukorera. Ngaho rero gira ko utumira uhamagarira abarundi baba mu gisagara ca Bujumbura mbere ndetse n'abo hanze y'igihugu kwitabira kuri uwo munsi. Urakoze cyane, twagomba dutumire abakozi b'Imana ambo mu mashengero atandukanye nk'uko twabivuze. Iki gikorane si gikorane c'ishengero, ni gikorane c'amashengero rukristo yose, mbere n'abarundi bose n'abatari mu ayo mashengero rukristo n'abamizirima uwo ari we wese. Turabahaye rero ikaze, turabatumiye kuzobana natwe. Abo bitazokunda ko kumbure mu gatondo izo saha 2 babana natwe, ariko igihe cy'isaha 5 tugarutse kuri eglise twobana, tuzobane, bazozana imigwi y'abaririmbyi, haze abakozi b'Imana batandukanye. Imyanya yo guhimbaza no gutazira Imana tuzoyifataniriza hamwe, tukaba kandi dutumiye n'indongozi z'igihugu uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu, nk'uko bamwe babidukorera bakarungika intumwa. N'ubu turabahaye ikaze cane, ntibashobora kurungika intumwa canke bananahishikiye, twebwe uzoba ari umugisha. Byose ni byiza cyane. Abashikiranganji, abashinga amateka, abakenguza amateka, eka abadiregiteri genero bose turabahaye ikaze, kuko iki gikorwa ari cyo gusengera igihugu cacu kugira ngo kiba amahoro, natwe twibere mu munyenga w'Imana nk'uko iyo Imana data wa twese yabidusezeraniye. Rero turabatumiye mwese, aboroshe n'abahambaye, abatazoshobora kuhashika nabone turabatumiye kuzoba ku mbuga Israël Church Burundi izobirikira bicisha ku rubuga ikibiriraho. Ni kuvuga ngo uzokwandika Israël Church Burundi uce ubikurikirana ibikorwa bizobiriko biragenda, eka n'ayandi ma televiziyo atandukanye tuzogenda turababwira uko biriko biragenda. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane.